uno munsi uri hejuru twaramutse turaro kugira ngo twakire abashitsi badasanzwe, abashitsi baje batugemuriye ubutumwa bwiza bw'ibikorwa bamaze iminsi bakora. Abasanzwe baherekeza abashitsi batuzanire uwo mushitsi arongoye abandi bamushikane mu cyicaro cy'iteka kugira ngo atuganire. Twicaye ngaha imbere yanyu ku izina ry'abo dusangiye ubutumwa mu mugwi Sever ushinzwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi. Twaje kwerekana isemo ry'ibikorwa mwadushinze aho isemo igeze, tubibwira inama nshingamateka na nkenguzamateka, tubibwira abarundi bose twicaye ngaha mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kugira bamenye aho tugeze, aho tuvuye, naho twifuza kubandaniriza ikivi. Uyu mwaka turangije w'ibikorwa w'2020 umugwi Sever ushikirije icegeranyo kigizwe n'ibitabo bitandatu bikuru bikuru. Igitabo ca mbere kigize umutima w'iki cegeranyo kigizwe n'impapuro 274. Iki ni igitabo ca mbere twita umutima w'icegeranyo dushikirije hano mu Kigobe. Kirimwo ibice bikuru 12 vyerekana bikongera bigasigura ibi bikurikira: amamuko yo guhonyanga agateka ka kiremwa muntu vyashikiye Uburundi mu 1972. Ingene ubwicanyi bwateguwe cane cane hakagaragara uruhara rwa leta n'inzego z'intwaro na gisirikare vy'ico gihe. Ingene abahonyanza agateka ka kiremwa muntu bakora. Ububisha bukuru bukuru bwibonekeje mu gihugu n'abarondegwa gufatwa no kwicwa abaribo. Imigwi mikuru y'abarundi bafatwa bari bande, bakora iki? Abashoboye kurokoka vyagenda gute? Abakijije abandi babitumwa n'iki? Inkurikizi z'ubwo bwicanyi mu gihugu no mu miryango. Ingene umugwi Sever watohoza ukongera ugategura ibinogo byatawemwo abishwe mu 1972. Ingene ibisigarira bimaze gutorwa n'ibindi vyatowe mu binogo bibitswe. Ikibazo cyo gushumbusha bahuye n'ivyago mu 72 ingene kimeze, ingene kivugwa n'ababuze. Ibindi bikorwa umugwi Sever waranguye mu kubonana n'inzego zitandukanye zikorera mu gihugu. Ico gitabo gikuru mpejeje kubereka kirerekana kandi mu mpera ivyifuzo umugwi Sever ushikiriza inzego zitandukanye ziri mu gihugu, hamwe n'ingene umugwi ubona ibikorwa bizokorwa mu mezi ari imbere muri uyu mwaka twaraye dutanguye. Iki gitabo giheza cerekana abishwe umugwi Sever umaze kumenya no kumenyeshwa mu mitumba 14 ya komine Vugizo. Abo umugwi Sever umaze kumenya bishwe mu 72 mu gihugu hagati hegereye intara ya Gitega. Igitigira imfata kibanza c'abasirikare bishwe mu bwicanyi bwo mu 72. Igitigira imfata kibanza c'abakozi ba leta bishwe mu 72 mu gihugu hagati hegereye intara ya Gitega.
igitigiri mfatakibanza c'abanyagihugu bisununuye bishwe mu 72, igitigiri mfatakibanza c'abanyamahanga bishwe mu kiyaya c'Imbo mu bwicanyi bwo mu 72, igitigiri mfatakibanza c'abashoboye kurokoka muri ubwo bwicanyi bwo mu 72 aho umugwi umaze gukorera, igitigiri mfatakibanza c'abanyeshure bo muri kaminuza bishwe mu bigo vya kaminuza i Bujumbura n'Izege Gitega mu myaka ya 1995 na 1996, igitigiri mfatakibanza c'abantu umugwi severe umaze kumviriza mu gihugu hagati hegereye intara ya Gitega. Urutonde mfatakibanza rw'abantu umugwi severe umaze kumviriza mu ntara ya Makamba. Iki gitabo twita umutima w'ibikorwa umugwi severe waraye uranguye uno mwaka kirafise ibitabo 5 vy'amafoto bigiherekeza. Ibitabo vyerekana neza aho severe yaciye ikongera igakorera. Ibitabo vyerekana ibisigarira vy'abishwe bagatabwa mu binogo n'ibindi bitandukanye vyatowe muri ivyo binogo nyene. Iyo mvuze iki gitabo c'amafoto ni ibitabo 5 binini bingana nk'uku. Ivyo bitabo birerekana ibikorwa vyakozwe kandi birahambaye iyo umuntu ariko arerekana isemo agezeko. Umugwi severe wibutsa abarundi kandi n'amakungu ko hari abantu benshi bishwe bagatabwa mu nzuzi, mu mashamba no mu matongo hirya no hino. Hariho mu gihugu n'ibinogo vyatawemwo abishwe mu 72 hamaze kubakwa inzu za leta zikomeye canke z'abigenga. Ivyo bitabo 5 bigizwe n'amafoto bifise vyose hamwe impapuro 510. Ivyo bitabo vyashikirijwe inzego nkuru z'igihugu nk'uko ibwirizwa ribidusaba, kuko birimwo amakuru ahambaye inzego zizobanza kwiga ziri hamwe.